Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mushoboye kubonera kino kiganiro. Pisco Entertainment and Media turabaramukije kandi sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno musi. Uwabateguriye kino kiganiro nkuko vyama ni psychologue. Uyu musi rero nkaba nashimye kugaruka ku buzima n'amateka by'uwahoze ari umupasteri wa mbere w'ishengero rya Pentecote Ikiremba mu ntara ya Bururi mu gihugu c'u Burundi. Muri kino kiganiro rero twabateguriye byinshi bitandukanye bivuga kuri uno muvuga butumwa yabaye novuga rurangiranwa mu kuvuga ubutumwa yaruhuye imitima myinshi y'abantu benshi batandukanye. Rero muri kino kiganiro turaza kubabwira amavuko yiwe aho yavukiye, mu kuvuga turababwira umwaka yavukiyemwo, tubabwire naho yavukiye. Turaza kuraba ko dushobora kubona n'amashure yize, hanyuma turabe imbere yuko aza kuba pasteri ico yakora, hama turabe n'igihe yaba umuyobozi mukuru w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba, no kuvuga igihe yaba umwungere wa mbere wa Pentecote y'Ikiremba. Turaza kandi no kubabwira uko yabaye umuvuga butumwa ku rwego rw'isi yose. Turababwira n'igihe yitaba Imana n'impamvu n'ukuntu vyagenze. Kandi muri kino kiganiro turababwira n'iragi yasize ku bakristu b'Ikiremba canke yasize muri Pentecote y'Ikiremba. Turaza rero kubabwira n'icicaro gishya nyuma yiwe, nyuma yaho yagiye gusezera isi, yagiye kwitaba Imana. Turababwira kandi no mu ncamake Reverend Pasteur Ndikunkiko uwo yariwe. Reka rero ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga, turaguhaye ikaze mu kugira subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe, twebwe nitugira imbibe mu makuru atandukanye. Hanyuma uraza no kugira like niwumva wakunze kino kiganiro, hama uze kugira partage, tutibagiye na commentaire utubwire nawe ico woba uzi kuri uyu Reverend Pasteur Ndikunkiko yabaye umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba mu Burundi. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mw'idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubivuga, uyu munsi nabateguriye amateka ya Reverend Pasteur Ndikunkiko, umuvuga butumwa w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Yahoze ari umuvuga butumwa w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba mu Burundi kuva akivuka kugeza yitavye Imana. Reverend Pasteur Ndikunkiko yavukiye ku musozi wa Akiremba, komine Bururi n'intara ya Bururi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940. Amakuru yuko yavukiye mu muryango w'abakristu arimwo ibimenyetso ko yakoze ubuzima bushingiye kuri Bibiliya, kandi yahora akunda Imana n'abantu benshi mu karere yarasanzwe ari mwo, kuvuga mu karere ko mu gihugu c'u Burundi, na cane cane mu karere ka Akiremba na Bururi. Tugiye kuraba ku mashure naho yoba yarize, hano ibikoresho birambuye ku mashure Pasteur Ndikunkiko. Ivyo yoba yarize ntibiboneka neza ku mugaragaro, ariko ku makuru amwamwe biravuga yuko Pasteur Ndikunkiko yoba yarize amashure y'intango ayiga mu Burundi, ariga na secondaire mu gihugu c'u Burundi, hanyuma aza kuva ngaho aza kuba umukozi wa leta, aba umwarimu gatoyaho, naho aca aba umudirecteur w'amashure y'intango ya Kiremba ya mbere. Ivyo nibivugwa na bamwe n'abandi, ariko ubuzima bwiwe bushingiye cyane kwiga ijambo ry'Imana, kumenya Bibiliya no kuyikoresha mu kuvuga ubutumwa. Yabaye umwe mu bagize intumwa zifashwa mu guteza imbere ubutumwa bw'Imana mu gihugu ciza
mu gihugu c'u Burundi. Imbere yo kuba pasiteri murashobora kwibaza kandi muti yarinde. Imbere yo kuba umuvugabutumwa mukuru w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba mu ntara ya Bururi mu gihugu c'u Burundi, yari amenyerewe mu mirimo y'Imana. Yakoze umurimo wo guhumuriza, kwakira no gukiza abayoboke b'Imana. Yaranzwe no kwigisha Bibiliya no gufasha abagizwe abakristu kuva mu buzima bwabo bwo hanze bakaza muri Kristo. Abantu benshi bamufataga nk'umuvyeyi wabo w'ishengero kubera urukundo yari afitiye abantu, ubutwari n'umurava mu murimo w'Imana. Murumva yuko Pasiteri Elia Ndikunkiko yari umuntu adasanzwe, yari umuntu arangwa n'urukundo ku bantu bose, akaba yari afise ubutwari n'umurava mu murimo w'Imana. Uko yabaye rero umuyobozi mukuru, uko yabaye umwungere mukuru w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba, Revera Pasiteri Elia Ndikunkiko ni umwe mu bapasiteri ba mbere b'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba, akaba yari umwungere canke umuyobozi mukuru waryo. Yakuriye abigishwa n'amatorero atandukanye, arangajwe imbere no gusakaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mu bikorwa yoba yarakoze harimo guhagararira ishengero mu nama n'abo byari ngombwa, kwimakaza ukwemera n'ubwumvikane hagati y'abemera, kugwanya ivangura rya politike mu butumwa bw'Imana, kwigisha ko abakristo bakwiye kugendera ku ijambo ry'Imana mbere ya byose. Ivyo nivyo yakoze cyane. Twoshobora kumwibukira ko Pasiteri Elia Ndikunkiko yahoze ari umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Uko yabaye umuvugabutumwa ku rwego rw'isi naho nk'uko bavuga bamwe mu bakristu n'abandi, yagiye mu bikorwa bitandukanye byo guhumuriza no gusabana imbabazi hagati y'abashitsi n'abakristo no gufasha abasezeranye amahoro mu mutima. Yakoze ingendo nyinshi hanze y'igihugu c'u Burundi, harimwo n'igihugu ca Canada, aho yakunda kuja kuvugirayo ubutumwa, aho kandi yari ageze mu bikorwa by'umurimo w'Imana igihe yategura ibikorwa byo gutanga ubutumwa. Murumva yuko uyu Pasiteri Elia Ndikunkiko hanze y'igihugu naho yaja kuvugayo ubutumwa, na cane mu gihugu ca Canada akaba ariho yakunda kuja kuvuga ubutumwa. Ikatuve rero ngaho onye tuze tubabwire igihe yitavye Imana n'impamvu. Revera Pasiteri Elia Ndikunkiko yitavye Imana mu mwaka w'2024 mu muji wa Ottawa muri Canada, afise imyaka 84 y'amavuko. Murumva yuko Revera Pasiteri Elia Ndikunkiko yitavye Imana mu mwaka w'2024 ari mu gihugu ca Canada mu muji wa Ottawa, aho yari yagiye kuvuga ubutumwa bivanye n'ingwara yari asanzwe agwaya. Uyu pasiteri yari yakomeje umurimo wiwe mu kubwiriza no guhumuriza kugeza igihe yitavye Imana kubera ingwara yari asanzwe afise. Murumva yuko uyu pasiteri yapfuye ari mu mirimo y'Imana mu gihugu ca Canada mu muji wa Ottawa. Reka tuze rero tubabwire iragi yasize. Revera Pasiteri Elia Ndikunkiko yasize umurage ukomeye mu bakristu n'abayoboke b'ishengero rya Pentecote mu gihugu c'u Burundi. Urumva yuko yasize iragi irikomeye. Yabaye ikimenyetso c'urukundo n'umutima wo gukorera Imana. Yafashije benshi gusobanukirwa no kubaho mu kwizera. Yari umuyobozi yubashwe kandi yubahwa n'abantu benshi mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Inkuru y'urupfu rwiwe yatumye habaho ibikomerezwa byo kwibuka, gushimira Imana no guhamya kwizera ubutumwa bwiza.
Inyuma yaho rero reka nse tubabwira icyicaro gisha inyuma yiwe, inyuma y'urupfu rwiwe. Nyuma y'urupfu rwiwe rwabaye mu mwaka w'ibihumbi 2024, umuryango w'ishengero rya Pentecote Ikiremba washize itsinda rishya ry'abayobozi b'idini mu mwaka w'ibihumbi 2025 basimbura pasiteri canke basubirira pasiteri Elia Ndikunkiko mu mirimo yo kuyobora no gukomeza ubutumwa. Murumva yuko mu mwaka w'ibihumbi 2025 uyo pasiteri Elia Ndikunkiko yasubirijwe, ariho bashoboye gusubiririza uwoshobora kumusubirira mu mirimo yiwe yo kurongora ishengero rya Pentecote Ikiremba. Mu ncamake rero Revera Pasiteri Ndikunkiko yari umwe mu bayobozi b'ishengero rya Pentecote mu Burundi. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940, yakoze imirimo y'Imana mu buryo bwagutse, akorera benshi ubuhumure n'ubugingo bwo mu buryo bw'umwuka. Yitavye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2024, asiga umurage w'urukundo, ukwemera no gukora neza. Nivyo nashoboye kubategurira uno munsi. Psikologe nije nari nabateguriye kino kiganiro kigaruka ku buzima n'urugendo rw'uwahoze ari umwungere mukuru w'ishengero rya Pentecote y'Ikiremba. Rero ndabashimiye mwebwe mwashoboye gukurikira kino kiganiro kuva ku ntango gushika hano kigeze. Imana ibahezagire. Ariko ukaba utari bwiyunge natwe muri uno muryango, muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media, urashobora kugira subscribe kugira ngo ushobore kuzohora ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi tuzobategurira byo hanyuma. Twebwe ntambibe tugira, amakuru yose turayavuga, turagira ico tuyavuze ko apfa kuba ari amakuru meza atari amakuru mabi. Rero turaguhaye ikaze wewe ubonye runo rubuga uyu munsi, ugire na like nimba wakunze kino kiganiro, kugira ngo uzohore ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga. Hanyuma uragira na partage kugira ngo kino kiganiro gishikira abantu benshi bari mu mihingo itandukanye, bumve uyu mwungere nawe ukuntu yari yarabigize, bumve ukuntu yaraze abakristo biwe urukundo, kugira ngo bagire urukundo hagati yabo, bagire urukundo aho bari hose. Uraza no kugira commentaire kugira ngo nawe udushigikire, kuko commentaire yawe nayo ni ingirakamaro kuri twebwe. Imana iguhezagire. Naho utaha rero mu kindi kiganiro. Merci beaucoup. Thank you.